hari cyo nari nibagiwe. Aha. Mbe wa mukobwa wahora uririra ngo agukunde kandi utari level yiwe. Wait, uvuganire. Akiziki. Uribuka ukuntu yahora kugarako kiriya gihe yarafise igishuga daddy camuhunga agafyo kaye. Nico catumye kugarako byari twarahuye. Sanga yarabaye mubi kuburyo utokumva. Niko kucambwira yuko igitama bagendana caronse akana gashushe hanyuma caramuta. None ubu yifuza ko wasubira kumurondera canke basi mubonane ngo muvugane. Urumva narashoboye kwaduka ndatwenga kuburyo n'uwari kumbona yari kwibaza ko nasaze. Icyantangaje rero n'ukuntu yibagiye ukuntu yahora kumaramariza mu bantu hanyuma ndamwetse ifoto yawe akaca sara ngo basi ngo umugire uwa kabiri mu kugira yumve ko mukundana kandi yakwanse ukimukeneye. Umva ndakubwira. Uzumubwira uti waracerewe cyane. Ati kubera ubu asigaye afise umushoferi mwiza cyane. Azi no gutwaza neza umutima wawe. Urumva? Pima, ihenda ufotoye. Pima. Waramenyereye byiroza gumufotora uhendesha mbombo n'amajojo n'amafoto tutazi batwara. Ihenda ufotoye. Nacho cyari bitwaye. Ntahanyura nk'ikiye muti. Aha nari nakuregeye neza fresh, nakuregeye neza kaneza nk'inama zogusha hagati na hagati. Wari kuzona ngo fitu. Ngo nkaha anyira abo uranyikiye akazi. Iwanje cira birarura. Pima gusa isura yiwanje singiye ije mu gatelefone kawe. Yo kunza ugata muri twari turi kuranda kandi nacuza kungira. Kwera ko je nshatse bifotoza sino ziwa ngufotore kandi je nikuye kuva kera. Kara mutima mubi gusa ufise inzigo nk'iyabarozi. Abandi ko nabafotoye hari cyo babaye. Aha no gufotora icyo byotwara ari na kimwe byogira atari yo nzigo yawe gusa. Hoho bohombiki. Emera no gufotora ntangora. No pima umfotore. Pima umfotore turakunje jana dushirana kuko ko bigize akaje karamana mino karitiye wose. Mengo no telefone nzima anosugiye anosugiye. Pima fotora fotora. Akunda kamera ndagate muri twareta wa telefone kawe. Nogo. Ariko nawe ntagomba kugira umutima mubi. Ifoto yonyene. Basumbiza ndakubwire basi. Numbe ndakubwire basi. Emera ndagufotoye basi rimwe gusa yonyene. Rimwe gusa n'ukuri. Kandi ifoto yawe izo ari nziza cyane. Nta namwe nza kuyicana. Gato gusa basi. Gato konyene basi. Wowe ntangurane ndatuma basi ndagucorere basi igihumbi. Tya gatoyi basi. Batayi. Nayi bisanzwe hamwe ngo munyiruka nk'umungaye ko iko kumpungo. None bitwaye iki? None fotora. Ariko nacu byari bitwaye yewe mera basi. Basi ndavuze buke basi. Raba basi gato basi gusa. Ega uri umukobwa mwiza ntangurane no gufotora. Gato basi, gato gusa. Matayo. Gato gusa.
genda fotora nje nutse kuza ngamukujwa cyo kugira ngo azafotora ko nigiza kanu arambonye je ndagikwigwa aranyica none ujya kugiza iki? vugire shane ntutsi ko ari boss wanje none kuba ari boss wawe bica bisigura ko agomba kukwima uburenganzira bwo kuba kumwe nanje? Ntazi yuko ufise abantu mwakuranye canke abantu utegerezwa kuvugana nabo? Ubye ni wewe wamufata nk'akamana, ikintu cyose ukora ari uko umugishije inama. mve nawe ivyo uzanye ikibazo si ico ikibazo nuko napanganye n'umuntu adusange aho turi na boss baca bazanana na mushikawe badufumana turiko turasambana ambajije uko bamenye aho turi ndamubwira yuko atavyonze none ubu naho ndavuga iki ko asanze turi kumwe nawe ari kumwe na mushikawe aho niwumva ko gwiciye atani cabona gisabwe Ntenda kubaza. Muri iki kinjana hari abakozi bakiryamana n'ababosi babo. umve nawe ivyo uri kuravuga kutavuga yuko hariho n'abafatwa ku nguvu abandi nabo bakabeshwa n'amapromotion n'amamisiyo y'amahera menshi je nanje bwa mbere navuga uko umunsi binshikira nafatiwe mu biro ku nguvu acambwira yuko ninabikura mu kanwa azoca nyirukana Bivuze ngo rero nawe usigaye usangira umugabo na bosi wawe. Ari hatari. Mbeho waributse kwipimisha ngo urabe yuko yoba atakwanda namba acomora hariya akaza gucomeka ngaho uko ashatse. kwipimisha nama nipimishije ariko nk'umunsi nosanga yaranyanduje ndakubwiye yonyurira rimwe gusa niyo subira kandi kurira ubundi noca ndayikata hakabicobaye Ha? Ari hatari. Bo, bye. Rero turasubira. Ariko ndagusaba ikintu. Uze guca ugenda direct kandi. No ku kazi. Ntihagira ahandi hantu uza kugenda uza guca. sawa Sawa. Ujya muntu bari kumwe na Stacey uramuzi? Ya kubera iki? Ubwa mbere namusanze ari kumwe n'umugore wanje. Ubu naho sanze ari kumwe n'umukozi wanje. Ndashaka kumenya ko umuzi kugira tumwiruke ko ndamubaza icyo ashakako. Nyimbaraga twe ndabimenye. Ndatangaye. Birashika nawe ukababara kubera ari ubonanye ugendana n'abawe. Mugihe nawe uri kugendana n'abo bandi. Cira nzi ko bagizi bana batakinwa kimwe babakorera kibi ngo mubabare. Kuko imitima yanyu yaratimvye. None ngo urashaka kwiruka ku muntu kwera umufatanye wawe. Umvegana n'ivyo kuravuga. Wowe ubona ikigabo kigendana n'umugore wawe hamwe n'umukozi wawe. Aho noba ndi umugabo nyabaki. Igipfafa cyangwa ipfa mutima. Ariko mana we. Vugisha ukuri. Ushushe kubera umubona nyagahabara kawe. Wibaza ko ava kagupapura kubera gusubije handsome. Na mugore wawe wewe ntaca avuze. Mbega ivyo bintu vy'umugore utigeze umbwira kuva tukiri muhira. Ubu tugeze ngani ubonye ugomba kubimbarira bivuye. Icyo nico nankira abagore. Umuntu akubwira iki ukumva kiriyo. Umva sininjira kandi wawe. Sokera mu modoka nibwira. Umva gusohoka ndasohoka. Ariko ngenda gutekerera impanuro. Mugihe utarahitamo kuba umwami mu rugi wawe ugashima kuba umwami mugoza abandi biracakugoye. Wibuke ko wakuwe mu rubavu rumwe havamo umugore umwe ako kagese ufise
ko kugenda urahonja honja aho ugeze hose kazokugerayo. Ugire ibihe byiza. Listen, baby. Oui, babe. I don't care how much it will cost this. Ariko ndashaka utekere buri kintu cyawe cyose uze nkwereke iyo tuja parce que sinshobora gukomeza kwihanganira ivyo numvise. She, ibyo navyo nkumvise je nakubwiye nibiki byo tumuhagarika umutima ukumva ko no turi ubwo nkatekera urugo naruhiye nkuko kose. Okay. Ndakubaze. Ntunkunda? Yaye ndagukunda. Ntunyizera? Ndanakwizera cyane. Okay. Nimba rero nkunda. Ukaba unizera neza yuko ndagukunda nanje. Wumve neza yuko nanje ntushobora kwemera kukomeza kubana n'umugabo ajyamana n'umukozi wiwe. Ivyo nagize ibako kubimenya. Why ntuvyemera? Ico nifuza ni kimwe. Nyemerera utekere uze ndagutware ahantu honyene hizewe. Gutyo nkomeze nanje kukurondera ivyangombwa nzi neza kuri ahantu utekanye. Hama gutyo tugende kubana iyo tu. Ariko je ko ndavyumva numva umuntu ari kumanza kurondera divorce. Ko ari nigomora bazobona ko nanje nari mubi. No baby, come on. Chiri waba mwiza canke mubi. Ivyo jewe ntibindaba. Igikuru nuko kuri ndakuzi. Chiri uraje ushinga nawe njewe. Abo bandi birabasha. Ntabo nitayeho. Ahubwo nyarutsa utekere hamuze tugende. Urashaka tujehe? Ivyo bindekere. Ivyo ni ivyanje nije niko ndabigenza. So Nizere ko muriko muravugana atari wahondera. Mushazi kazi gusa. Naguhaye amahera ndaguha n'akazi. Kumbe iki gihe cyose warukeneye umunyenga w'ugendana n'indi misore.